Baramaze kuzanira facture ya Regideso inyuma y'amezi 3 ugasanga nta giciro ruriha. Nivyo vyashikiye umunyagihugu wo mu Kajiji zone Kanyosha mu manuko bw'isagara ca Bujumbura. Harya abakozi ba Regideso bamuzaniye facture inyuma y'amezi 3 yasanze atanima rimwe ryakorotse mw'ibombo ryiwe. Mbega umuti kwikena ry'amazi ni ryari? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuno musi. Mwiriwe ni Davi, nizera ko mumeze neza mwese. Mu makartier ari ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura canke mbere no hagati hose amazi ya Regideso arabura. Bamwe ngo hari naho boga kinju bagiye ku kazi. Abayikorera ku mutwe bayakora ku masoko atandukanye canke amabombo rusangi nibo baba batomboye. Yamara ku banyagihugu bayakenera igiciro kiravuna. Henshi ntibakivoma ku makinga kubera atarekuwe hagati mu gisagara. Ibido yagugwa 100 canke amajana 2 y'amarundi imbere yuko babuza amakinga ubigugwa 1000. Aho ni muri zone Gihosha. Tukiri mu Gihosha nyene mu kwezi kw'icenda 2023 ingwara ya kolera yarateye. Kumvo y'isuku rike riva kwikena ry'amazi. Mbega waruzi ko igice kimwe kwijana c'amafaranga leta ikoresha ari yagenewe amazi n'isuku? Igice kimwe gusa. Imiliyaridi 50 z'amafaranga y'amarundi niyo yateguwe gukoreshwa uyu mwaka. Mu mwaka wa 2021 ushira wa 2022 hari hateguwe ibice bishika 2 kwijana. Bisigura ko yagabanuwe. Muri ntwara ni 2021 umuyobozi wa Regideso Albert Manigomba yari yemeye ko ikibazo c'ikena ry'amazi kizoba caheze mu mezi 5. Ibikono yavuga ko biriko birubakwa kimwe ngo kigaburira ubumanuko ikindi naco uburaruko bw'igisagara. Ico gihe yaganira n'ikinyamakuru Jimbere. Ejo bundi twarababwiye inkuru y'uwo muyobozi nyene yavuze ko hamwe hoboneka imiliyoni 102 z'amadolari no kuvuga hafi miliyaridi 300 y'amarundi ico kibazo coca gisezererwa mu gisagara ca Bujumbura. Aho ngo hoba hubatswe igikono cakira amazi mu Kanyosha. Hari mu mwiherero umukuru w'igihugu yagiranye n'abayobozi bo mu bisata vy'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu mu ntango za kuno kwezi. Gushika ubu Tanganyika niyo soko y'ibice birenga 85 kwijana vy'amazi akoreshwa mu gisagara ca Bujumbura. Ku bwa Albert Manigomba ngo amasoko abiri yonyene niyo yubatswe ngo atanga amazi ku banyagisagara. Bisigura ko amazu yose yubatswe inyuma y'2005 atari mu gitigiri. Umuyobozi wa Regideso akanegura ko abayobozi ba kera batagiye barakurikirana ingene igisagara caguka maze bagihe vyangombwa gikeneye. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Mu muonano umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yahaye kuri wa kabiri Nenano wa Bufo, umuyobozi mukuru w'ibanki jejwe iterambere muri Afrika BAD, muri Afrika y'ubuseruko. Iyo banki igiye gutanga imiliyoni 80 z'amadolari yo gufashisha Burundi. Kindi bayaze ni gufasha mu bijanye no gushira ibisata vya leta mu buhinga bwa none digitalisation. Ivyo ngo bizofasha kugira habe umuco mu itunganywa ry'uburyo leta ikoresha hamwe no kugira ibikorwa irangura bishobore kunyaruka. Mu Rwanda haraye hatanguje ibikorwa vyo kubaka uruganda ruzohora rukurikirana ibikorwa vyo kurima no gutunganya urumogi rukoreshwa kwa muganga. Nkuko ikinyamakuru Igihe kibivuga ngo ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere aho mu Rwanda RDB kimenyesha ko urumogi ruri mu birimwa vyunguka cane. Kuko ngo nko mw'ihegitari imwe hashobora kuva umwimbu ufise agaciro kagera mu miliyoni 10 z'amadolari. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu ahanje zosubirejo.